mwishirahamwe urikome muravyumva neza ko atakuri twifata nabi kuko Uburundi n'igihugu cacu, Uburundi n'igihugu twipfuza kumva yuko kiriko kirasayangana mu makungu, n'igihugu twipfuza kubona abanyagihugu bose borohewe bafise ubuzima bwiza. Igiturire rero kiri mu bintu vya mbere bituma abanyagihugu bazingama kandi bagomba kuba abanyagihugu bijunja n'ijambo. Murazi yuko ahantu hari igiturire atabutungane wohabaza, ahantu hari igiturire utohabaza amajambere, ahantu hari igiturire ntushobora kuhabaza umutekano wo mu mutima, ahantu hari igiturire ntushobora kuhabaza gutunganirizwa mu vy'ukuri, nta banyamitahe bashobora kuhaza. Ibintu vy'iterabwoba n'ibintu ivyo bija imbere, ubwicanyi, ni ukuvuga igiturire n'amabi masa gusa, nta kindi kintu bituma, kuko bituma akagwi k'abantu kimwe bita oligashi ariko katunga kakizizira ibintu vy'igihugu mu gihe amamiliyoni n'amamiliyoni y'abantu bari mu bukene butagira izina. Uburundi rero mu vy'ukuri murabizi neza yuko mu mwaka wa 2006 ku bihugu 156 vyari vyagizwemo amatohoza n'ishirahamwe Transparency International, Uburundi bwagirwa 36. Ariko uno munsi mu cegeranyo ishirahamwe Transparency International caraye gisohoye, mu bihugu 180 Uburundi ntiburigera buja munsi y'amanota 19 kwijana. Ubu rero no munsi muri iki cegeranyo casohotse bwagiye kwayo manota, mugabo buja mu kibanza ca 6 mu kwisi yose. Muri Afrika bugaca buja ku kibanza ca 4. Murumva neza rero yuko ivyo bintu ari ibintu ata muntu yosabirako. Ikintu twabonye tuko turabica icegeranyo ca Transparency International nuko ibintu ivyo bihugu vyose bihuriyeko, kuko ku rutonde rwa mbere usanga ari ibi bihugu vya Somali, vya Libya, vya Guinée Equatoriale, vya RDC. Ivyo nivyo bihugu nko muri Afrika usanga biri Uburundi bukurikira. Mugabo ubuhoho Uburundi bunganya na RDC, ni ukuvuga kimwe cyahora citwa Zaire kera, ubu yari RD Congo. Rero murumva yuko ivyo bihugu bihuriye ku bintu bibiri nyamukuru. Ubwa mbere ni ibintu bijanye n'umutekano muke ivyo bihugu byose bihuriyeko. Ikigira kabiri bihuriyeko ni ibintu bita intwaro mbi, la mauvaise gouvernance. Ibintu rero vyo kudatwarira ku mugaragaro, ni ukuvuga la transparence n'intwaro itabereye, la mauvaise gouvernance, nivyo usanga biranga ibi bihugu bihuriye kwaya manota. Rero mugaca mwumva neza yuko ibi bintu ari kibazo. Mugabo ugiye kuraba ku rundi ruhande, ibihugu navyo biri imbere. Igihugu ca mbere ni Danemark, gifise amanota 88 kwijana. Ugaca usanga gikurikirwa na Nouvelle-Zélande, Finland, Suisse. Ivyo bihugu navyo vyo bihuriye ku, muravyumva namwe, n'umutekano hamwe no gukorera ku mugaragaro, nivyo bihuriyeko. Rero numva abasuku bacu no munsi iki cegeranyo cagomba kubaha isura, ishusho y'ingene igihugu cacu cifashe. Ubwa mbere ibintu tubona igihugu c'u Burundi cofatira kugira ngo gishobore kumera nk'ibi bihugu mpejeje kuvuga vya Danemark, vya Nouvelle-Zélande, vya Suisse, kuko birashoboka. Erega nabone barigeze kuba mu bihe turimo. Ivyo birashoboka. Mugabo kugira ngo bishoboke birafise ikiguzi bisaba. Ubwa mbere nuko ahantu harinda baca bayikuraho bakayishira inyuma, bakahashira ibanga, ubuntu, kwiyumvira abandi, ineza y'abandi. Ivyo bidashobotse ntushobora n'umunota n'umwe wemeye kuza kuba umusuku w'abandi
gushobora guteza imbere igihugu ntibikunda. Sabo bwa mbere abasuku batwara uburundi uno munsi yuko nyamba bipfuza kwandika amateka ntibaje mu murongo w'abandi bose bariko batwaye Uburundi, cyane cyane aka kamo ndagatera umukuru w'igihugu ahari uno munsi, amenye yuko ubu ahagarariye imiliyoni 12 z'abarundi zirenga. Igihe rero adashobora gufata ingingo zikwiriye afadikanije n'abandi barundi bipfuza kumufasha kubaka, nukuri azoja mu murongo w'abandi barundi benshi agende yibagiranwe, kuko birashoboka. Mugabo kandi birashoboka yuko yandika amateka tukamushira mu ba perezida bashitse bagaca mu gutwara igihugu kikaba igihugu ciza. Uno munsi mu bantu bose bavugwa mu Burundi nivyo nawe ntashobora kubabuza amakosa yagize, mugabo bagaza baravuga yuko ibintu bitari bike nk'aya mahinguriro tubona bariko barasambura biba za Sosumo eka n'izindi nyinshi zimaze guhomba niwe yazishizeho. Ivyo barabimuvuga ko yuko yari umuntu akunda gukora, kandi umuntu naho yaba ari uwo mu ntwaro yiwe yivye amafaranga ya leta yuko yamuhana. Rero natwe twifuza yuko umukuru w'igihugu hari uno munsi yorushubiriza ngaho, kuko hari abarundi bize uno munsi bashobora kumufasha bafise ubwenge kugira ngo ibi bintu by'akaboko bibanze bive mu gihugu, kugira ngo tubone igihugu kiriho kiratera imbere. Kandi ndijewe ndazi ko bishoboka, mugo kugira ngo bishoboke ko dore ko ndabivuga bisaba yuko ibintu by'umwina by'umunoho by'indandende by'abasumirinda bampema yuzuye, abo bantu tubona bagomba gutunga gusumvya leta babanze babigize ku ruhande, babigize inyuma, kuko atari uko sindababesha igihugu nigizopfa gitoye mitende na gatoya. Mugabo bikaramuka bikozwe birashoboka ko igihugu gitora mitende.